bakunzi ba chaîne yacu nkuko twabasezeranje yuko tuzokomeza kubereka ibyiza bitandukanye. Aha turi ku mutumba Cagakori, umutumba uri muri zone Masaka. Yego, aha rero ukaba ari umutumba uri kure cyane y'indi mitumba yose igize igihugu, wisunze umutumba w'Ikabonga uri Burunga mu ntara ya Makamba. Twarabasezeranje yuko tuzobereka twisunze aho uwo mutumba uri, naho uyundi mutumba wa Kabonga uri. Cagakori rero iri muri zone Masaka, muri découpage administratif ya kera mu ntara ya Muyinga komine ya Giteranyi, ariko bikazo biri muri Butihinda Burunga, kabizo biri muri Butihinda ntara ya Buhumuza. Rero uravye uwo mutumba niwo mutumba uri kure y'uwundi mutumba Kabonga wo muri Burunga intara ya kera ya Makamba, hariho ubu iri mugabo ntara muri découpage nshasha kazoba ari muri Nyanzarake ntara ya Burunga. Rero murabona yuko ari byiza. Aha tukaba twahageze kugira ngo tuzoce dufata urugendo tujana Kabonga. Rero aha uyu mutumba w'Icagakori uraza neza ugakora kuri Lake Gweru. Lake Gweru urazi yuko iva mu Kirundo ikakora no muri Muyinga muri komine ya Giteranyi. Rero murumva yuko ari byo gushima kumva uwo mutumba w'Icagakori ukora ku kiyaga n'iki gitandukanya Burundi n'ikindi gihugu cy'u Rwanda. Rero byo gushima, murabona kandi yuko usanzwe habera ibikorwa bitari bike, aho abarovyi kandi bitandukanye bakora ibikorwa bitandukanye baba bahari. Bazi ku kiyaga yuko tegereza kuba hari ibikorwa byinshi kandi bitandukanye. Rero ngo twakomeje kubabwira tuzobereka ibyiza bitandukanye, ibyiza bigize igihugu cyacu. Tuba twarabahitiyemo kuzobereka aho tuzonabaza ibirometero byaba bihari hagati y'umutumba w'Icagakori n'umutumba wa Kabonga wo muri Burunga muri Nyanzarake. Rero murabona yuko ari byiza cyane, ari iby'agaciro ntangere kubona umutumba ukorerwako ibintu nk'ibi. Rero tuzokomeza kubereka ibyo byose bitandukanye kugira ngo muzobone ubudasa, kuko igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kiva mu bwaro kuja mu manuko niho ari kirekire gusumba uva mu buseruko uja mu burengero. Niyo mpamvu iyi mitumba aca dusanga ariyo mitumba iri kure na kure hagati yayo canke hagati n'iyindi yose mitumba z'igihugu c'u Burundi. Tutibagiye yuko umutumba w'Icagakori nyene nawe nyene wegeranye n'umutumba wa Ngomo. Rero yose iri kure yisunze iyo yindi Kabonga iri muri side. Rero umva yuko ari igikorwa kidasanzwe, twizera yuko tuzahamenyera byinshi, aho uzosanga n'imico n'ibikorwa mbese birangurirwa kuri iyo mitumba bitandukanye. Rero ibyo gushima n'ibyo gukenguruka, kuko kumenya uko igihugu kireha cyangwa ibintu bimwe na biriya bifasha n'akarusho ntangere. Yego, rero tuzokomeze kubana natwe mu rugendo tugiye kuzofata, tube hafi kugira ngo dushobore kubikora neza nk'uko mubishaka, nk'uko bikeneye. Kandi murabona yuko barimo baraharangurira n'ibikorwa by'iterambere by'inyubako y'inzu. Biboneka neza ko babanje kugira urupangu
ariko uko bizogenda bigenda urabona yuko hazoba ari ahantu heza, ahantu hegereye amazi, tuvuge zoba ari site touristique, aho hari inyubako nk'iyi n'ibikorwa usanga biguma vyiyongera biza vyisunze iki kiyaga ca Rweru, biza vyisunze ibikorwa vy'ibanze baba barahasize bituma iterambere ryiyongera. Urabona vyano vyatsi baravyaha bakabizana bakabigaburira ibitungwa, urumva yuko umutima w'icagakora ufise vyinshi, wisangije ufise vyinshi kandi bataba bafise.